kugira ivyifuzo bisumba inzozi kwizera kuvyura ingunzo kunasenya umusozi kutizera niyo nkinzo ivega mosozi kandi kwizera ni ikimazi kitagira gahonzi zere hamukore no mu gicugu wemera masa bumutuku buzima bumezuku nta kwishinga mu rubugu. Wewe rero utarayiraba ja kuri YouTube wandike one day by Had flow Monago. yacigiye kingana iki wiyumviye ko wosora indirimbo yawe? Je gusohora indirimbo yanje namaze igihe kinini ndiko ndavyifuza bivanye n'ubuzima nari mbayemwo ntivyankundira ko nshobora kurira muri studio ngo nkore ariko nyene buruko byaza biraza pore niko nayumvira kuvuga ati ko biri kose ntagerezwa gukora nije gikomangoma muri rap yabo buhanza ndarapa hagashima na bamwe twita baganza abo turi kuri bimwe bose ndasekeza ndubuhidisi ndi nkoni Jess ndegeza ndasinzi kazi yo ndimye ndakangaza nabandi hejuru bato ndugunyuza avance sinenyegeza ni nk'abakunzi bose jewe ndogoroza nije ntavumye nka revenge kuri bake banzi nakunzwe nka X-Men je nyiganza buzuye stage babiri batatu no bajya nka pasteg. Ukoreye kuri studio yiho uvuze ngo studio zikomeye cyane? Nakoreye kwa Kore the Magic benshi bazi nk'umuhenyanyuzi yo bari mu bambere bari imbere y'imbere mu gihugu cy'u Burundi mu guhinyanyura umuziki. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV nize komeze fresh je ni bonda shimimana kuri micro ndayutse ni Ange irankunda behind camera ni bon trésor nko mumenyereye. Today twakiriye umutumire witeka twara ahantu mu gitera mu kanaka turamubona biba ngombwa yuko tumusaba kugira ngo aduha kanya atuganirize ikiganiro kimwe canke bibiri. Reka ndamwekaze kuri micro za Mijo Talent TV. Ni bon? Ego na mahoro. Mumeze neza? Turashima cyane gose. Je ndakuza ariko hari abantu bakubonye ijyambere canke bataba bakuza akazina kanyu bashobora kubidondora. Banyitwa Had Flow Monago. Umurapere atari karavyorosha mu gihugu cy'u Burundi. Ego mumenyereye ba Bface ba Kingorongoro ba Fabilove mumenyereye aba raperi benshi bazwi ariko n'uyu arabikora neza cyane ndizera abantu benshi bazi indirimbo yiwe ariko batazi imbega nde yaririmbye. Reka tumuhakanya kugira ngo atubwire ikintu kimwe canke bibiri kweri ko yahisemo umudiho wa hip hop. Nasanze ariyo maraso yanje kuko nico kintu kintemberamwo abandi amaraso y'abatukura je nanje ni hip hop sindamenya nibara ryayo biraca goye gatoye. Arafise indirimbo yitwa One Day harimo amajambo meza cyane twarumvise hari umuririmbyi wa bon akabatsi kw'amatsiko ka mbere ujya mukobwa waririmbishije rijya Juni wiwe canke hari undi muntu yagufa je ndiko ndumviriza umengo ndariza ahantu rijya en fait rijya ijinyaryo ni rya Kakeli aririmba muri Ingo Live Band. Hama nyene ntivyakunze ukumva yuko atari hafi camitamo gukoresha undi uko indirimbo yari yamaze kujabo numva nta kundi nari kubigenza plan yamaze gupanga. Warabimusavye yuko naho atoboneka ugashira ara place yiwe ugashiraho uwundi arakubwira ko ataje bizomutwara? Mu bisanzwe rya ndirimbo ntabwo yari collabo komtere kwari kumfasha nyene rya hofe umva amategeko yose yategerezwa kuva kuri jewe muganye no gyantu bimusitaze narabimubariye naravuga ati nta kibazo. Ego imagine umuntu indirimbo yiwe harimo Kakeri urumva yuko ari umuntu ashoboye. Wewe rero utarayiraba ja kuri YouTube wandike one day by Had Flow Monago. Monago kugira ngo ushigikire ibikorwa vyiwe nubwo kwandika Had Flow 257 kuri channel ya YouTube ucitera yaje ukayibona kandi nizera ko ishobora kukugirira akamaro no mu buzima bwa misi yose. Ntiwibagire like subscribe hama ego dutezanye imbere abarundi barakundana ndibaza ntawo jayo ngo ave uko nyene nawe ntawo jayo kugira ngo n'amatsiko ahere reka ndabahe freestyle gatoyi ngira ngo ni hamatsiko yogabanuka. Ntukavyuke nk'impene ivyuka yizeye kuragirwa mu kugwanya ubukene izere hamugwiza ibikogwa amahigwe ntazododora ku muryango wawe ni uzododora ku muryango wayo. Had Flow Monago twagiye.
gira ivyipfuzo bisumba inzozi kwizera kuvyura ingunzo kunasenya umusozi kutizera niyo nkinzo ivega mosozi kandi kwizera ni ikimazi kitagira gahonzi zere hamukore no mu gicugu wemera masa bumutuku buzima bumezuku nta kwishinga mu rubugu reka vyinshi muzovyumvirako ntimwibagire iyo yari imponje yego cyane gose ushaka kuraba iyo ndirimbo yose urashaka kuja kuri YouTube yiwe kugira ngo umuteze imbere uyirabe usharinge kugira ngo n'abandi bashobora kuyiraba munago kubera iki watanguye ryari kugira turabona indirimbo nishasha ariko sinzi waba bitanguye ryari hacigiye kingana iki wiyumviye ko wosora indirimbo yawe je gusohora indirimbo yanje namaze igihe kinini ndiko ndavyifuza bivanye n'ubuzima nari mbayemwo ntivyankundira ko nshobora kurira muri studio ngo nkore ariko nyene buruko byaza biraza pore niko nayumvira kuvuga ati ko biri kose ntegerezwa gukora ndakora indirimbo ya mbere ni audio bayitwa ndagenda nayo nyene iriko kuri channel yanje ya YouTube ariko ndavuga ati ntivyogarukiraho reka nkore ikindi gikorwa ndisuganya nyene nemera kuziganya ijana biratana igihumbi mpaka nkore kuri studio ikomeye cyane abandi ba artiste mu Burundi bakomeye cyane bakoreramo. Wakoreye kuri studio yiho uvuze ngo studio zikomeye cyane. Nakoreye kwa Kore the Magic benshi bazi nk'umuhenyanyuzi yo bari mu bambere bari imbere y'imbere mu gihugu cy'u Burundi mu guhinyanyura umuziki ndakorerayo birankundira na cyane ntegwa iteka no gukorana n'abantu bakomakomeye nka Kakeli n'abandi bari mwo baraza muzomenya ibikorwa bimaze kuja habona. Reka ndakubaza kandi kabazo woba wararavye umuziki w'u Burundi ngene umeze kugira ngo winjiremwo nike wisunze cane kugira ngo sinzi woba warabonye ko hari ico uje kongeramo canke hari utuje gukosora. Mu bisanze abantu benshi barazi nko ku mudiho wa hip hop n'ubu racayumva kuko na benshi bari basanzwe bakora tuvuga ati barabishoboye uri kuraraba basa n'abarimwo barakuramwe akaguru bashaka kuja mu bindi niko ndabibona ariko sinzi ko ariko biri muganda. Uvuze ngo hari bariko barakuramo akaguru ushatse kuvuga hari wakuyemo akaguru twaba tuzi uri kurabiraba hari gihe burya umuntu ashobora kwigirisha ko acumbagira kandi akomeye n'undi acumbagira vyanyavyo hari habo rero ibona ukavuga tujya nubwo biruko aracumbagira vya seriye. For example yo umuntu acumbagira hano mu Burundi muri hip hop. Yamvuze uko barabazi naho ntokwirirwa. Jewe nawo nzi mbona ko bashoboye. Sinavuze ko badashoboye ahubwo bari bashoboye nayo ubu biriko biranka vraiment n'abafanzi. Inde barabizi naho ntokwirirwa ndavuga. Barabizi cyane. Sinokwirirwa. Oya ndagusavye umwe baye. Sinokwirirwa ndadondagura amazina ariko bariho kandi barababona. Ego. Hari abantu bakunze kuvuga ngo hari abantu bashaka kuvumira ku bandi. Sinzi kuri niyo mpamvu ntashimye kuvuga amazina uko bo bivuga uko mu bisanzwe reka ngirageze kuvuga mu mistari. Yo nuko wavutse kare iyo tuba mu runganwe rumwe bakabona intare mindo hard flow munago kwa speedama slow mina chana bro nije gikomangoma muri rap yabo buhanza ndarapa hagashima na bamwe twita baganza abo turi kuri rev imwe bose ndasekeza ndubuhirisi ndi nkoni Jess ndegeza ndasinzi kazi yo ndimye ndakangaza nabandi hejuru bato ndugunyuza avance sinenyegeza ni nk'abakunzi bose jewe ndogoroza nije ntavumye nka revenge kuri bake banzi nakunzwe nka X-Men je nyiganza buzuye stage babiri batatu no bajya nka pasteg reka tugeze ngaho ni vyinshi nitwoheza je ndumiwe nitwoheza ni vyinshi gose misari wari warayipanze bro sino kuyipanga nubwo uvuga ati rapa kuvyerekeye umwiza uri kurabona canke iki vyose bindimwo si rapa uravye jewe Jean umvuge ndazi undape yo gukayangana ku maso yawe ni nk'amazi yo ku migezi ntacu nugereranya ubwiza bwawe vy'ukuri wewe ucibibatsi ufise indero runtu bujuje n'ubumuntu turi nawe turi mbandanye abantu bava bibaza ngo byacanganye ukuntu bivanye nuko gutaka cyane arakwiye mugabo ko biri kose ari ibintu afonde yahagende murumva neza ko ashoboye abantu rero bifuza gushigikira urakeneye ko umuntu agushigikira canke urase management
oya ubu nyine nta management mfise ndacakora no mu kugira nkora indirimbo ndinda kumena kesi umva ndaziganya duke duke mpaka nkazokwizaho gukora indirimbo mugabo iciza ni yiziko nemera gukorera ahantu mvuga ati bankoreye ikintu canje ntikizakugenda ubusa. Nawe ubundi nta management uwo bahari yifuza kumfasha ariko ari seriye yumva ko nyene yomfasha kugira ngo anteze imbere nawe atere imbere, welcome. Uwifuza kumufasha ashaka gutera imbere kugira ngo nawe nyine amuteze imbere ni magiriranire ashaka kumurondera cyangwa akaducako kugira ngo ibintu bigenze neza sivyo. Ego akandi kabazi kamatsiko ububaze bwose mfise n'ubwo matsiko woba witeguye gute kwinjira mu muziki canke haba barinze muhura n'ibibazo byinshi woba warabajije canke woba warahanuje kugira ngo uvyinjiremwo kugira ngo witegure en cause en conséquence habaye iki ntube déçu ariko ubandanye nuwe muntu wahanuje vyoba vyarashitse hanuza canke waje uvuga uti ndaje vyanka vyemera ni jewe nyene. So je mu kugira ngo ntangure gukora indirimbo ingabira nayo ndayifise ntaramenya ko ndayifise aho nari mu kigo ca Don Bosco Buterere niho nari nsanzwe mba nderewe nk'umwana w'imfuvyi hama mu kugira ngo bitore inzira hariho Kidumu Kibido Kibuganizo mutama w'umuziki w'u Burundi niwe yanyegereye arambwira ati burya rero urafise ingabirano ndibuka ico gihe bari kumwe na Olga arambwira ati urafise ingabirano hari muri 2013 hari 2013 tinuheza kwiga uzugerageza ingabirano yawe yikurikire. Babonye ko ufite ingabirano gute babibonye gute? Hari hateguwe concert yo kugira ngo baryohe banezereza abana bari muri ico kigo ca Don Bosco nabo niho bari kuko bari abantu bari bakunzwe cyane barondera abo nyene kugira ngo tubashe kunezerwa abana twari duhari hama ico gihe niho nanje naja guperforming indirimbo nayo nakoze yo guhayakiza ikigo ca Don Bosco. Ico gihe niho rero ambwira ati urafise ingabirano kabisa uzugerageza uyikoreshe nyene hari mu mudiho wa rap kandi ico gihe nakora rap ntazi rap cyari ico nyene numva tubinyohera niyo mpamvu nabikoriyemwo ndabibamwo urumva ubu ntabwo banogira hama mu nyuma nagiye ndabaza nyene mpanuza abatandukanye hariho abanyeshura n'abatanyeshura usibye ko kubavugira aho cume nkashaka kubadugirako mugabo bariho kandi mwiyibuke ejo ni heza hiwanje wewe wese utanyishuye ubimenye. Hano mu Burundi umuririmbyi wa hip hop wumva yuko agushika ku mutima vraiment ya agiye kuri stage uvuga uti aha vraiment ndazikonza kuryoherwa vyanka bikonda neza. So je mu bisanzwe abonzi muri no industry yacu hafi ya bose barashoye bari kuri stage baranezera. Ego je niko ndabibona hariho Fab Love arabizi Big Face on the Floor arabizi kiretse ko usanga ari imwe barusharushanya kwigurisha kwidandaza canke n'ibindi mugabo kurapa barabishoboye vraiment muga ntikibuza yuko nanje nje kandi njenje. Ego Rega nakubajije ngo witeguye gute gupambana n'ivyo wumva kenshi canke n'ivyo ubona hari ikintu wabonye muri hip hop canke muri industrial music kavuga uti kumbura ahantu harakomeye? En fait ntabwo sindiko nditegura ubu ahubwo niteguye kera kuko urumva kuva 2013 menye ko mfise ingabirano indirimbo ya mbere nagiye kuyirekura 2018 ari audio benshi barabizi ndabazwa ibibazo kuri Buja FM muri connection benshi baravyumvise nabo baravuze ati numwana atangaje vraiment kugeza uyu mwanya umva ikingora nubwo buryo gusa nayo bundi sanzwe nkora vraiment. Ego Imana igufashe kandi gushigikire. Ubu unye none wavuze ko wakuriye mu kigo ca Don Bosco aha hantu barerera abana b'imfuvyi kuvyukuri n'abavyeyi fise abavyeyi bariho suko nari imfuvyi abavyeyi ndabafise bose mfise na batonya banje bashika batatu tuvuka turi bane ariko nyene sindi mu muryango w'abimfuvyi nubwo ndi umuryango ukenye no kwitwa umwana w'umukene ariko simba umwana w'imfuvyi abavyeyi ndabafise ubuzima nibwo bwari bwagoranye gusa. Ego kuno munsi abavyeyi bawe harakantu barabona Jean Dade warahejeje ishuri? Mubisanzwe ntabwo nahejeje mugabo abavyeyi ubuzima tubayemwo barashima bivanye n'amaboko yanje kuko sinicara nguma ndiko ndakora kandi ico mfise nico baba bafise. Barabahanuje ava yuko uja mu ibi bintu? Barabikunda cyane gose nubu ndazi kikira kujako
atumatira telefone mugaba mbone ati ndabira mu gakwita gute muhira basanzwe banze ku izina rya Bambu n'igihe yanyise mama yaranyibagiye anyitirinde kumva y'ingabirano niryo nyene we yanyise Bambu umva ego we waziti umugano uratinyitse gushika yawe utinywa n'inkuba wamfete nico catumye anyita nkuko mugabo ni mama. Urifuza yuko umunsi wateye imbere hano muno muziki wacu canke muri industry yacu ikintu ca mbere bakorera abavyeyi hamwe hawa amahirwe no kuhura n'umwe mu bihangange witse ibihangange wewe hano mu muziki wacu ikintu wifuza ko yo gukorera muhuye niki nifuza ko yonkorera mu bihangange vy'umuziki bihangange vy'umuziki w'u Burundi ngaha uwo wemera wewe kumbura uwo nemera jewe si wowe wemera bibaye ngombwa unamuvuye ahubwo jewe ikintu nifuza nimba igihangange c'umuziki wa Afrika kuko niteguye gushika kure niho nzobona ico nokora abavyeyi gisumba ivyo nshaka kubakorera ubu kuko ndakeneye kubimura mu nzu babayemwo vraiment bibonetse biragaragara ko nyene ataburyo kandi babayeho nabi mugabe ivyo ndakeneye kubihindura ariko hari kindi nifuza kuzobakorera mu gihe ni nabi gihangange nyene gikomeye na cane ku buryo bw'umufuko kuraza byose bigirwa n'umufuko cyane nayo kumenyekana ata mufuko ni kibazo umva kuvuga mu gihangange cyo ngaha mu Burundi byongora uko ndabona indoto ibihangange ni byinshi ba Farias go barashoboye kandi n'ubona uvuga ati bemeye kumfasha avuga ati nkeneye mu mushirira inzu hajya mama na papa bo bikora barabishoboye mugabo icifuzo canje nifuza ko ari bo bazokimenya hageze yuko ndakibakorera na ivyo vyo yego babishoboye ni babinkorere Imana ibije imbere kandi bizogenda neza bro cyane gose reka ndangize ndakubwira ngo uducishirizeko akandi kantu wabaye kuri umuntu w'Imana kugira ngo twemeze noneho nadufute nta kibazo kuko ni ngabirano yanje urugo rurorani wesugo kwa macumi na uzoronkejo nta mwaka udakura inkumi buri cyose gifisi bubamfu hamwe n'iburyo gutsindwa kwawe no musi niko gutsindejo naho umutima w'umworo dundide nizeri yaremye byose ntiwizere daimoni yakuremye nibigiri kabigirura ibyo yavuze bizo shikana uwagusemye y'amasa kiyazura yateze mu mazi bazi bizozira mu meri bizoca aho batazi hejuru muri eco hotel Munago. Reka ngumvuge ngo merci beaucoup kuko nawaduha tija kanya kumbura wahevye utuntu twinshi ariko urakora ariko uravuga ati reka ndabaha kanya merci beaucoup. Nanje ndabashimiye na cyane Major Talent TV ntimwibagire subscribe kuri YouTube na like Facebook Instagram ndibaza hose no kwenyene na Hard Flow Munago 257 Instagram Facebook na YouTube nimwibagire kugira ngo dukomeze gutezanya imbere murakoze cyane gose. Abantu batazi kwandika Hard Flow. Abantu batazi kwandika Hard Flow ni HARDFLOW ni he a re de fe rendende na o na we mukirundi murakoze. Ugashisha ko Munago. Wari wakibagi uje kuri YouTube channel yiwe kugira ngo umushigikire ama like menshi ama commentaire kugira ngo uteze imbere Uburundi bwacu. Ciao je vous aime beaucoup.